Byabashera cye yiruka ingo tuvugana ntacyo kutinya uno munsi nabonye abantu bakora bavuga ko Saint Valentin ari umunsi w'abayisilamu batsinzwe abayisilamu ngo batsinzwe n'abaporoto babo bita bakafiri. Amahoro bakunzi ba Buja TV guko mubibona turi mwisekeza je novuga cyo kuturondera abantu benshi batandukanye nga mu Burundi, abantu bose bako bimbaza umunsi novuga wa Saint Valentin ugutandukanye, arabo twasanze mwibarabara, abo twasanze mu bubuzi bwabo bwa misi yose bariko baradandaza impuzu, ariho nabandi tugira dusange mu rushengero. Guys, follow me. Saint Valentin ni so abantu benshi bayiteguri gutandukanye nga mu Burundi na cyane mu rushengero hose ni Saint Valentin, hano hose mu bingo yose y'igisagara cya Bujumbura ni Saint Valentin. Be Saint Valentin yari inde be hajya barabizi Saint Valentin baraze yo yaraba katubibaze naco. Bakunzi ba Buja TV nkuko nari babwiye, dushime ko tworondera rero abantu vuga bari hafi y'Imana cyane, ko baravuga yuko Saint Valentin nani ngo yari yisunga ibintu by'Imana cyane twashimye ko tubabaze ko benshi Saint Valentin bayimbaza gutandukanye ngane aha cyane nga mu Burundi, twashimye ko tubabaze rero badusigure Saint Valentin inde mbega babamuzi arabavuga ko Saint Valentin igeze kuba mu Burundi, ivyo bari ivyo mbe yashikiye he, abandi bakavuga ngo ni Bujumbura, abandi ngo Gitega, mbe ko yashikiye Bujumbura yashikiye intari yahi mbwira. Twashibira ko ragira repetition ariko rero twashibika tubabaza kwanza ava ko tubabaza. Natoa jambo. Napendeza. Bimeze gute boss? Ego ni sawa. Biraza neza? Ego turashima. Muraboka muri Saint Valentin mwana mwayiteguriye mwebwe? Ego baza umurongozi wacu nguki. Uriya? Ego. Sawa, reka tuvugane ntacyo n'umurongozi wanyu. Ego boss namahoro. Mahoro Ko musa none? ni grand frère wanje uyu Muravukana? yego Amaboko musa amabara nibiki? Amabara kumenga namwe murazi. Ni Saint Valentin. Abako wirutse mwe ko mwirutse nibiki? Ni muza tuvugane ntacyo. Ego boss, nje muntu menga Saint Valentin mwe mwayiteguriye. Kurushika kuri no mwanya mu Burundi two duhimbaza Saint Valentin gutandukanye. Arabo twabajije batubwiye ko Saint Valentin ngo yaba mu Kamenge. Mbe haje Saint Valentin yabahe boss? mbona umuntu azaho Saint Valentin yaba gusa twebwe si kwitegurira Saint Valentin, twari dusanzwe twambara zino uniforme muri eglise. Nijyo baragi wanyu? Ya niyo bara twateguye, twabonye gusa bigwa kuri no munsi. Yes. Mbega nk'umuntu atazi Saint Valentin umusigurira gute bwira tabure Saint Valentin cyarico? Bundi bwo Saint Valentin kuri twebwe navuga yuko twetahimbaza nk'abantu bakijijwe. Yego gusa abantu batarakizwa nibo bayimbaza Saint Valentin, kuko bavuga yuko Saint Valentin ari umunsi w'abakundana, ariko abantu babisigura ukundi. Uno munsi nabonye abantu bakora bavuga ko Saint Valentin ari umunsi w'abayisilamu batsinzwe abayisilamu ngo batsinzwe n'abaporoto babo bita bakafiri. Rero niyo mpamvu bari bavuga ko abayisilamu umunsi batashobora kuwuhimbaza, niko numvise ko baravuga. Mbe haje barafise umusheriga bro? Wabikwerije nta musherifi c'est vraiment. Saint Valentin sigura iki kuri wewe? Je Saint Valentin ko ndayumva ndumva nyene kuba byabashera cye yiruka ingo tuvugana ntacyo kutinya buze Saint Valentin cyo ko ndayizi nzi nyene uko abantu bayihimbaza kuba kubafitaniye ubucuti bwo gukundana. Mais je vraiment mu bintu by'Igikristo sinzi Saint Valentin cyarico, kandi nico gituma nahiba sinigera ndayihimbaza, sinigera ndyoherwa naho no bafise umusheri. Sinovuga ngo ngende ngo tugire umunsi mukuru wa Saint Valentin ko kubera sindayemera vraiment. Ya yego ndabise ikibazo kuri pasteur ngabambwiye ngo uri pasteur boss, ngo uri pasteur nivyo? Ya Jesse de pasteur gende muririmbyi. Uri muririmbyi? Mbega kugira wambare uno munsi gucyahanye byagenze gute? Ndibaza neza ko mushefu wacu yagerageje kubivuga. Yagerageje kubivuga mva je naco no kongera ko kuri ibyo. Ego mbe haje Saint Valentin nkuno munsi ego dufate basi n'umunsi ni uniforme, ambaye uniforme, ariko turazi ko umunsi wa Saint Valentin twambara rouge noir, akaba yambaye rouge noir, akaba yatubwiye yuko muri eglise bakagira repetition bambara rouge noir. Mbega bijyanye nivyo byagutubiranye yuko ari lo 14 no munsi gabo cyangwa ofisi ndaka kandi kamape man? Bo twebwe uniforme twarayiteguye kubwo gusa cyangwa byatubiranye n'undi munsi nyene usanzwe ufite indi programme n'agasheriki wawe? Ya vraiment ni uniforme twari twapanze. Urafite umusheri he? Oya je na musherifishe. Ego kweko ntaragira umusheri gamane kandi umaze kugera. Bo je nibaza ko nima kuba ufise umusheri
ndibaza ko bizogenda neza turiko turamurondera uriko uramurondera mbe hajya wifuza kuzoronka umeze gute umeze gute boje nibaza ko w'Imana izoma nunyene nzoshima vre akazoba yitwa Valentine umunsi wa anniversaire muzora muhita gute akazoba yitwa Valentine reka tugerageze tubaze abandi turabona harimwe n'inkumi bite sawa biraza neza yego witwa gute Deborah mbega se Valentine iki kuri wewe ese Valentine sinomenya igisiguro yacu mugabo ko numva abandi bavuga ko ari umunsi w'abafiance ariko sinzi ko wabibonye wese Valentine wayicuritse jewe wowe wambaye Valentine hejuru Valentine wamushize munsi ni uniforme bari bateguye imyaka mbere no munsi wa vendredi tuzi ko ari Saint Valentin twumvise bavuga ati yuko vendredi ari azoba ari Saint Valentin abandi Valentine urako bamushize hejuru ariko Valentine wamushize hasi kwereke sinzi ko bitahuye rouge noir wowe wambaye noir rouge oya ni uniforme nyene twiteguriye n'ibyo twadufise uno musi naka program ufise uvuye ngaha muri repetition handi program ufise ya program ufise ndabagore ya vraiment nandi fise mbe baje musheri wawe witwa gute jera mfiance fise abasi nta mufiance ufise umusheri yitwa gute basi umusheri ya na fise rwose mbe hajya ahora twenga gute keshi muri kumwe atwuko nyene cyashira twenga neza bwabone reka tuvugane nabandi bite ni sawa biraza neza mbaye urushengero rwanyu witwa gute Thessalonike ni iki wifurije abandi kugira baze muri urushengero rw'iwanyu ndabifurije baze ndabifurije ko bokizwa bo bakaza kurondera Kristo mu rushengero rwacu mbaye Saint Valentin we ni iki kuri wewe Saint Valentin Saint Valentin je numva abantu bavuga ngo umunsi mukuru w'abafiance ariko kuri jewe mbona ko ari umunsi mukuru jewe nyene kuri je ko anje ndikunda no gukunda Imana ndabona ko ari umunsi mukuru kuri jewe no kumana kandi bambye ngo urumuririmbyi kandi ngo barabishika kaja kuririmbira abakundana byo bari byo ndirimbira abakundana Ego. oya ndaririmbira Imana gusa ariko n'abakundana birashika nkuyambye ko afise umusheri wiwe karatwinga neza amprise dosangura amaze kumuririmbira oya je sindaririmbira sindiga ndirimbira umusheri gusa ndaririmbira Imana gusa bagira afise umusheri wawe afise umusheri aya akakumwihakana Imana ivyo uravyanga urabizi umusheri witwa gute mbe yitwa gute yitwa Valentin yitwa nde Vianney yitwa gute Jean Chris Alain Duvin Benny Isaac aya yitwa CK ego CK professional musheri we twamubonye mvuze CK uciye uhora CK uramuzi ni umukozi wa Buja Hit ego tuvugana ego shana kibazo ego bakunzi ba Buja Hit TV twagerageje kuvugana na bamwe novuga babakozi b'Imana baririmbira Imana nivyo ni benshi twavuganye no munsi arabandi twasaze mu isoko arabandi twasaze mu ibara batugiye ko Valentin ngo aba mu kinama ngwandi ngo yaba mu mirango tuzosubira rero inshallah Imana bikunze yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'abakibaza na bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor niba yagira subscribe bye